tubahe mwiriwe mwebwe mwese bakunzi b'ibiganiro vya televiziyo Isanganiro kaze no mwanya wo kubashikiriza amakuru mu rurimi rw'ikirundi. Amakuru y'uno munsi nayo tuyatangurire ku ngingo nkuru nkorarizo zikurikira. Bamwe mu banyagihugu bakoresha ibarabara ryitiriwe Lieutenant General Adolphe Nshimirimana benshi bita irya Mutakura riri mu gisagara ca Bujumbura baridoga ko rimeze nabi bagasaba ko ryokorwa. Nayo gushiraho ihuriro ry'amashuri yakorera mu karere kamwe ico bise réseau scolaire mu rurimi rw'igifaransa ngo bizofasha ko ayo mashuri ari mu karere kamwe aheza agafashanya mu bikorwa bimwe bimwe. Ibintu byashikirijwe n'umushikiranganje ajejwe indero n'ubushakashatsi n'igihe ariko ashikiriza ivyaranguwe n'ubushikiranganje arongoye muri aya mezi atatu atangurira uyu mwaka wa 2022. Izi nizo ngingo nkuru zigiza no makuru mu kanya turabashikiriza inkuru imwe ukwayo. Reka tongere tubahe ikaze mu idonido ryano makuru tugiye gutangurira mu bijanye n'inyubako rusangi. Bamwe mu banyagihugu bakoresha ibarabara ryitiriwe Lieutenant General Adolphe Nshimirimana benshi bita ibarabara rya Mutakura riri muri commune ya Ntahangwa igisagara ca Bujumbura baridoga ko rimeze nabi kubera ibinogo bibandanya kwibonekeza. Abagendesha amamodoka n'ibindi vyuma bo bavuga ko iryo barabara ribononera izo ngendeshwa bagasaba ko ryokorwa. Ni inkuru tubaza mugenzi wacu Jean-Marie Mayonga. Turi kwibarabara ryitiriwe Lieutenant General Adolphe Nshimirimana. Iryo barabara utanguriye aho bita kwishengero rya Bomberger gushika aho bita kwa commune harononekaye bidasanzwe. Abakoresha iryo barabara bakavuga ko ivyuma vyabo bihononekarira. Iri barabara murabona ingene ryahora rimeze kera, ingene n'ubu rimeze birateye ubwoba cyane. Turabise ibibazo cyane. Ibibazo tugira ni iyo tugiye kwiyunguruza n'amabisi. Ugiye hajya muri ville kw'isoko hageze ku mugora abakiriye abantu ari benshi batonze, imodoka zose zica zikata kuja ku Mutakura, zica zishaka gupakira kujya Kanyoni zikigira ahantu hari barabara ryiza, ahantu twebwe tukaguma duhagaze hajya. Ivyuma vyacu waciye nk'isafari canke zine ugenda ukwita ruturugaruka usanga nk'ijani yapinze amaseri mu gucika, usanga nta n'ikintu murakorera kweri. Uyu mufasoni ati kuronka bisi ntivyoroha kuko zica ahandi bigatuma bacegwa iyo bagiye. Aho rino bararajya tujya Mutakura nakayobera bahinga. Me muri kurarondera na bisi uca ku Mutakura ntushobora kuyironka. Ufashe ikinga naho shika wahwereye cyangwa ngafata bajaje urabona ko zindandashika kure zigarukira aho kwa commune ni kibazo. Abagore bo bafise inda zihagwa no kuvayo. Yaba abiyunguruza mu miduga canke abunguruza abantu bose bagasaba ko iryo barabara rya Mutakura ryokorwa. Nukuri leta yoraba ico yodufasha kweri kwiri barabara bakagira ico bakoze, abanyagihugu turarushe. Uri kurafata bisi ganshaka kuyironka makuri nde guciyo kujya Kanyoni urabona ko ari kure urinda kuzunguruka usanzwe wa kumutakura ni kibazo kitoroshe cyane. Umuntu nyene sawa nyene abadukuriye nyene bori abanyene bakarikora nyene tukagenda ahantu hameze neza ko nakaniterambere ryatwese. Kuva iryo barabara rya Mutakura ryononekaye abatwara amabisi ngo basigaye baca mu Ngagara bagaserukira mu Cibitoke aho bita kurya Kanyoni bakinjira kujya 12 mu Cibitoke bagaca babona gufata iryo barabara rya Mutakura. Tubandanye nano makuru mu bijanye n'inyubako rusangi nyene aho ngo bamwe mu banyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura babandanya kuvogera ibimanga mu kubaka hamwe no kuropora. Ibi ni byashikirijwe na Aniseni Baruta arongoye urwego rw'igihugu rujejwe gukinga ibiza n'isibe ni mu rugendo yakoze kuri wa gatanu ahari ibimanga hamwe n'inzuzi na ku rwego mu rwego Obuha rujejwe gutunganya ibisagara bakoranye n'ishiramwe mpuzamakungu OIM gitaho abimukira ngo bakaba bari ko bararondera uburyo bwo kubaka ahari ivyo bimanga. Ni inkuru ya Lidi Gahimbare. Zimwe mu nzuzi zibangamiwe n'ibihomoka ni Kanyosha, Ntahangwa, Cari, Nyakabugu, Gatunguru hamwe n'umuferege w'amazi uca muri quartier Bukirasazi iri muri zone Kinama aho mugujejwe gukinga ibiza ushikiye ku rubuga. Ikibonekeza nuko bamwe mu banyagihugu bubatse ku nkengera z'inzuzi nkuko bivugwa na Aniseni Baruta arongoye uwo mugwi.
Twabonye kandi yuko hariho ahantu hamanyagurika kubera amaboko y'abantu batera bagwira bakaja kurondera ivyo kubakisha gravier imisenyi n'amabuye bakaja rero kuropora ko kuropora rero bakagukora nabi bigasha bituma izo nzuzi zitinzira zigaca zisenyura aho ziciye. Twabonye kandi yuko hariho n'imihana myinshi ibangamiwe n'iryo senyuka ry'imisozi cyane cyane inzuzi zica mu gisagara ca Bujumbura aho izo nzu mu kuzubaka batubahirije za metero byabwirizwa ry'amazi ritegekanya. Leonidas Nibigira umuhinga mu bijanye no gukinga ibidukikije akaba n'umwigisha muri kaminuza avuga ko abantu bakwiye gukurikiza amategeko mu kubaka bakigishwa kandi amategeko ajanye no kuropora umusenyi. Sigurira neza abene gihugu canke n'inzego zegwa n'ibijanye no gutunganya ibisagara kugira ngo bashiremwo uruhara ruboneka muri bijanye n'amategeko ajanye no kuropora. Mwabonye cyane cyane twabibonye nko muri za Kanyosha aho twabonye yuko umwene gihugu agiye kuropora aza kuropora atazi neza hari buropore. Kuropora ubwaco si kibazo kuko kirashobora kuba ikibazo ariko kikaba kirashobora no kuba inyishu. Igikomeye rero nuko hobaho indinganizo itomoye yo gusigurira abo bose vyega kugira ngo bamenye aho bari buropore naho bari bwuzuze. Pierre Gatore umuyobozi mukuru w'ikigo Ubuha kijeje inyubako no gutunganya ibisagara amenyesha ko hariko hararondegwa uburyo bwo kubakira izo nzuzi nkuko byakozwe muri Quartier Gasekebuye n'ahandi. Duhejeje gusinya amasezerano n'ikigo OIM kubijanye no gukinga igihomoka gisanzwe kiri muri Quartier Gasekebuye aho ni muri commune Moha muri commune Mukaza naho nibikorwa nk'ivyo bisanzwe biriko birakogwa haba ivyo gukingira inzuzi turiko turarondera rero uburyo bwo kuvyubaka haba uburyo buva muri leta canke buva mu bindi bisata canke muri bisata mpuzamakungu. Umufurege uca muri Quartier Bukirasazi akaba ari wo uzotangura kubakirwa kuko abanyagihugu bawo bamaze kwitura ikigo Ubuha nkuko umuyobozi mukuru abandanya bishikiriza. Tubananye nano makuru mu gisata cyo gufashanya n'ibindi bihugu aho bijanye n'umutekano guteza imbere urudandazwa hamwe n'uburimyi mu kiyaya ca Rusizi ari imwe mu biri mu masezerano hasubiwemwo hagati y'igihugu c'u Burundi na Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Bikaba rero muri ayo masezerano yemejwe kuri wa gatanu n'abashinga amateka ikibazo kijanye n'injira y'igihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo mu muryango wa Afrika y'ubuseruko hamwe no guteza imbere urudandazwa akaba ari bimwe mu byabajijwe umushikiranganje mu byajejwe harimo imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu n'abashinga amateka ni nkuru tubaza Ahmel Mutore. Hasubigwamwe amasezerano yo gufashanya hagati y'igihugu c'u Burundi na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikibazo c'umutekano mu karere k'ubuseruko bw'ico gihugu gituma akarere kose k'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko gahungabana kiri mu bibazo byabajijwe n'abashinga amateka. Aho muri este de la RDC l'insécurité irenye none kugira ngo iyi coopération ntiburabuzwe ni giki ni nguvu zahe zoba ziriko zirategurwa kugira ngo iyo insécurité iri muri est de la RDC ihagarare. Umushikiranganje ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu akaba yishuye ko ico kibazo kigiye kwigigwa hamwe n'ibihugu vyo mu karere na cane cane ko ico gihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo giherutse kwemererwa kwinjira mu muryango wa Afrika y'ubuseruko. Murabona kuvaho President wa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ashize ku mukono kwinjira mu karere itariki 8 z'ukwezi. Murabona ibintu ko biraba mu kwezi kumwe byo kugira ngo turabe ingene amana umutekano vyogenda neza mu karere kuko murazi ko amahoro n'iterambere bijanye habuzemo kimwe ikindi ntigikunda. Ubu reko binjiye mu muryango wacu ico kibazo c'amahoro n'umutekano mu karere twagize ikibazo cacu muri umuryango. Mwarabonye yuko nejo twari twazindukiye mu gihugu ca Kenya Nairobi kugira ngo abakuru b'ibihugu bayage kuri ico kintu. Ngira mwarabonye communique yavuyemwo ni communique mfise inguvu cyane. Twaravuze yuko ubu ikibazo ari cacu. Kuvyerekeye urudandazwa hagati y'ivyo bihugu umushinga amateka Suguru Olivier akaba yasavye ko hokuba kw'ikivuko gishikiramwe ibidandazwa ku kiyaga Kivu anasaba ko hokwigwa ibidandazwa vyohanahanwa. Nashaka gusaba yuko mu vyo mu kwiga specifiquement
mwoca musaba yuko twokubaka porsec de cargaison en provenance du Burundi. Ico kico gifasha cyane kubera ko turazi ko igihe bigorana ku bintu bya transportement cyane cyane yuko nahariya bafise ibibazo by'amahanga de stockage de marchandises. Ivyo rero byo kwihutirwa kuko murabona yuko twubakisha chemin de fer tuzogira ibidanazwa byinshi bizovino bija muri Kongo. Mwoca muvugana mukakorana n'ubushikiranganje bujejwe ubudandaje amahinguriro kugira murabe ibidandazwa dufise vyihutirwa dushaka gushora muri Kongo. Ikindi cyasabwe ngo nuko ho kubakwa amabarabara cyo kimwe n'ibiraro kugira imigenderanire yorohe hagati y'ivyo bihugu bibiri. Umushikiranganje w'imigenderanire n'ayandi makungu yamenyesheje ko ivyo bigiye gukunda kubera ayo masezerano azotuma haba imigambi yigiwe hamwe mu byo gushiraho inyubako rusangi. Mu gisata c'indero ngo gushiraho ihuriro ry'amashuri akorera mu karere kamwe ico bise réseau scolaire mu rurimi rw'igifaransa ngo bizofasha ko amashuri ari mu karere kamwe ashobora gufashanya hagati yayo. Ibintu byashikirijwe n'umushikiranganje ajejwe indero nigiye ariko ashikiriza ivyaranguwe n'ubwo bushikiranganje arongoye muri amezi 3 arangiye. François Havyarimana akavuga ariko ko iyo ndinganizo yerekeye amashuri akurikiza programme y'igihugu. Ico kintu rero cyo gushiraho ivyo twise amarezo scolaire bizotuma amashure ari mu karere kamwe ashobora gufashanya hagati yayo. Kugira ngo ivyo rero bishoboke bisaba yuko duca dutanga ikibazo kimwe mu mashure ari mu karere kamwe kugira ngo amashuri ari mu karere kamwe arabati mbega wewe ko warosa amanota meza jewe abanyeshuri banje bakaronka amanota mabi mbega wabigenjeje gute. Abanyeshuri baje gukora ico kibazo abigisha babo bace baja hamwe uwayobewe avuga ati mwebwe ko mwamenye nyereka ingene mwabigenjeje kugira ngo abana banyu bamenye hanyuma uwo nawe yamenyesheje ace novuga yunganira uwo mwigisha abana biwe bayobewe. Niyo ntumbero rero yo gutanga ico kibazo ico twita evaluation à réseau. Burya inyuma y'ico kibazo ntibizoba birangiye, abigisha bari mu karere kamwe bazoca batangura kuza baragira amanama kugira ngo baze barunganiranira, hanyuma n'amashuri asanzwe ameze nk'ayikwiye aca afasha kunganira ayandi adafise novuga vya bikoresho mfasha nyigisho bikwiye. Ivyo rero bikazodutuma dushobora kuronka novuga inyigisho z'akanovera kari ku rugero rwisumbuye mu gihe twobikora neza. Mu gisata c'inyigisho nyene ngo gusoma ibitabo, urugero rwo gusoma ibitabo ngo rwaragabanutse cyane mu gihugu. Ibi ni byavugiwe mu nama yatunganijwe n'ikigo cy'igihugu kijeje kwigisha indimi SELAB. Mu nama rero bakaba ariko baraganira ibijanye n'akamaro ko gusoma ibitabo. Muri yo nama rero bakaba bavuze ko umugambi wa soma wige hari umwe mu byofasha ukunagura ibijanye no gusoma ibitabo. Iyi nama ikaba yabaye mu ntumbero yo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe igitabo uhimbazwa buri mwaka kw'igenekerezo rya 2023. Ndamukiza Vanira Dushime yimenyereza kuri televiziyo Isanganiro. Muri iyo nama yari yakoranije abigisha ba kaminuza y'u Burundi, ishure nderabigisha Ines, abanditsi, abatwara amazu yo gusomeramwo ibitabu hamwe n'abanyeshure ba kaminuza. Ku civugo kivuga giti umwuga wo gusoma no kwandika mu Burundi nakazi canke n'umuhamagaro, abafasha amajambo bose bagarutse ku kamaro gusoma no kwandika ibitabu bifitiye ubikora, nkuko tuvyiganirwa na Gilbert Niyongere arongoye akongera agaserukira imbere y'amategeko ishyirahamwe rijeje guteza imbere ururimi rw'igifaransa n'izindi ndimi hamwe n'imico y'igifaransa. Gusoma igitabo ni ikintu nkenegwa kubera ko dufatira nko ku umunyeshuri akunda gusoma ibitabo, usanga no mu nzandiko ziwe yandika ibintu bifise insiguro, yandika ibintu bitumbereye birimwo n'ubwenge. Ariko ujya munyeshuri usanga adakunda gusoma biramugora, no mu nyandiko ziwe usanga yandika ibintu yiyumviriye gusa bitagira ishimikiro. Mu gifaransa tuvuga référence résidée. Iyo umuntu akunda gusoma rero n'ibintu avuga n'ivyo yandika biba bifise ishingiro. Bisigura ko rero gusoma igitabo ni nkenegwa mu buzima bw'umuntu wese ashaka gutera imbere. Usomye igitabo birasigura ngo uri kurafasha igihugu mu iterambere kandi ku mpande zose.
nayo ku bwa Jeanne d'Arc umwanditsi w'ibitabo yagarutse ku ntambamyi zituma abanyeshuri batijukira gusoma. Ubukene bw'ibitabo mu mazu yo gusomeramwo, ubukene bw'amazu yo gusomeramwo ni ikibazo gikomeye. Ntushobora kubwira umunyeshuri gusoma igitabo ko atanga incamake yacu kandi ata gitabo yigeze abona. Gilbert Niyongere akaba yavuze imigambi bafise mu ntumbero yo gusubira gukundisha abanyeshuri gusoma ibitabo no kwandika. Mu migambi turiko turipfuza gushira mu ngiro umugambi twise soma wige. Ni umugambi dushaka kuzorangura ku kiringo c'imyaka 3. Hariho n'undi mugambi wo kwigisha abana n'abigisha dufatiye ku gikoresho nkenerwa mu byo kwigisha bita outil pédagogique bilingue, le feuilleton radiophonique, le talisman brisé. Ni igikoresho kidasanzwe mu byo kwigisha ahantu hari indimi nyinshi. Umugambi ugira 3 guhera uyu munsi tuguruye ihiganwa kugwaruka ruri mu makaminuza n'ivyo abangombwa mbere tuzobishira no mu mashure y'ishingiro ihiganwa rijanye no gusoma ibitabo. Uzoba yasomye vyinshi hama kabisigura neza uwazoronka agashimwe karuta kabandi. Iyo nama ikaba yarangiye basaba abaraho bose gufata iya mbere mu kuja guhimiriza abandi gukunda gusoma no kwandika. Ni hano rero duce turangiriza hano makuru twabateguriye uno munsi. Dushimire mwebwe mwese mwafasha kanya ko kuyakurikira. Nshimire n'abagenzanje bo mu ruganda rwa televiziyo Isanganiro bamfashije kuyatororokanya. Reka mbandanye ndabifuriza mugire ibihe vyiza na televiziyo Isanganiro.